Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Guhera kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo ry'indwi ndamukiza umwaka wa 2021, uwitura ibitaro rw'akarede vyo mu Kamenge abwirizwa kwinjira yambaye agafukamunwa nk'uko biri mu itangazo umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro Harakandi Stanislas yasohoye, rivuga ngo mu ntumbero yo kubahiriza ingingo zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ronyanganda sida zijanye no kwikingira ikiza ca COVID-19, ubuyobozi bukuru bw'ibitaro vyitiriwe umwami Karede vyo mu Kamenge buramenyesheje abantu bose bitura ivyo bitaro ko kuva ku igenekerezo ry'indwi ndamukiza umwaka wa 2021 bategerezwa kwinjira bambaye udupfukamunwa. Musabwe kuvyubahiriza atanumwe avuyemwo. Imvura nyinshi ivanze n'urubura yaraguye ku muhingamo kuri uyu wa kabiri muri komine Mpanda, aho yononye ibitari bike harimwo imirima, amazu yagurutse, ayandi arabomoka ibibambazi. Gushika ubu ivyononekaye ntibiramenyekana neza nk'uko abajejwe intwaro babishikiriza. Mu ntara ya Karusi, komine Bugenyuzi, ku mutumba wa Gashanga, ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri umwana yaratowe ikiziga aho yari yibiye mu ruzi, uwundi ngo ntibaramutora gushika ubu, abandi batatu nabo barabarovye. Abo bana uko ari 5 bari bavuye gusenya baciye kuri kanari twara amazi muri baraje Ndurumu, bagenda bafatanye. Inkuba imaze gukubita baca barakanguka bagwa mu ruzi. Abo batatu bo bariko baravurirwa ibuhiga. Mwijoro ryo kuri uyu wa kabiri mu masaha ya 5 mu ntara na komine Muyinga, umukuru w'agacimbiri ka Mukoni yaragandaguwe ngo yoba yararashwe n'umusirikare wo mu ikambi ya Mukoni. Uko vyagenze ngo nuko uwo musirikare w'ipete rya kaporale shefu yoba yari yatanguye gushwana n'abari mu kirabo aho hose yambaye umwambaro kinyagihugu. Yavuye yiruka mu ikambi yambara umwambaro w'igisirikare, afata inkoho agaruka hashwiragiza amasase mu bari bateramye. Ubu akaba ari mu minwe y'inyamiramabi. Kuri uyu wa kabiri nyene mu ntara ya Rumonge, abiyunguruza bava mu gisagara ca Rumonge berekeza mu gisagara ca Bujumbura ngo barihishwa amafaranga 8,000 vy'amarundi, kandi mu gihe ayasanzwe azwi ari 5,000, kandi ngo nta nsiguro zigeze zitangwa ku catumye ayo mafaranga aduzwa. Nayo iduga ry'amazi ya Tanganyika iguma yibonekeza muri iyo ntara nyene, aho ibiti biriko intsinga z'ishirahamwe Limitel Burundi biguma bihenagurika mu gice ca Makombe muri zone Magara, komine Bugarama. Tutandukire amakuru havugwa mu nkino. Turabire hamwe ivyavuye ihiganwa y'icicaro ca gatatu indwi ya kabiri. Bujumbura City yatsinze ibitsindo 7-1 Amebu, Nonoka nayo itsinda igitsindo 1 Mukukwe. AS Smart yatsinze ibitsindo 2-0 AS Rangers. Giriyuja itsinda ibitsindo 2-0 Olympique. Comforti yatsinzwe ibitsindo 2-1 n'umugwi Intwara Rumuri. DHFCA
yatsinze ibitsindo 3-1 Young Talent. AS Ramba yatsinzwe ibitsindo 4-1 n'umugwi Magara Young Boys. Flambeau de l'Est itsinda ibitsindo 2-1 Nile River. AC Tanganyika yatsinzwe ibitsindo 4-2 mugwi Rapido. 17 Sport na Africa Sport zaranganije 1-1. Standard yatsinze ibitsindo 3-1 Etoile. Meka itsinda 2-0 Jeka Regina Mundi. Muzinga itsinda ibitsindo 3-2 Mapenzi. CDF Ntwari yatsinzwe ibitsindo 2-1 n'umugwi AS Wembo. UFD yatsinze igitsindo 1-0 Regepie Wisimba n'umugwi Exime Gabon zaranganije 1-1. Deira yatsinze ibitsindo 3-1 Young Talent. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano asaba ababuramatari b'intara bose guhagarika urudandazwa rusigaye rukorerwa ku mashure kuko bisamaza abanyeshure kandi bikagira n'ingaruka ku mwimbu wabo. Ni mu gihe hari abayobozi b'amashure bihaye ingendo yo gukotesha ibirasi by'amashure canke inyubakwa yariyo yose y'ishure kugira ngo biberemwo ibitandukanye nk'utubare, isengero, uburiro canke ikibanza cyo gukoreramwo ibijanye no kunonora imitsi mu ntumbero yo kwironkera amafaranga. Ishirahamwe ry'ugwaruka Give Salvation ryitaho gufasha abatishoboye yakoreye umunsi mukuru wa Pasika abana barenga 100 bo mu bigo bitatu bisanzwe birera imfuvyi arivyo Orphelinat des Sœurs Bernadette, Orphelinat de Jabe, Orphelinat Les Amis de Marie et de Jésus-Christ. Kakaba kabaye akaryo keza ko gusangira nabo no kubanezereza mu ntumbero yo kubaba hafi cane cane ku minsi mikuru. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ahamagarira abarundi gutera ibiti vyinshi no kugwiza ubuhinga bwo baronsa ivyo gukoresha mu guteka canke kwijukira gukoresha gaze. Ni mu gihe abakoresha amakara biyongereye cane kandi ibiti bacanamwo amakara vyakeshe bigatuma habaho iduzwa ry'igiciro c'amakara. Imwe mu ntambamyi abanyeshure bahunguka bahura nayo ngo ni ukumenyera ururimi rw'igifaransa kuko iyo bahora baba bakoresha ururimi rw'icongereza. Aho ni mu ntara ya Kirundo kw'ishure shingiro rya Rusarasi muri komine Busoni. Abavyeyi b'abo bana basaba leta ko yabafasha mu gutegekanya inyigisho zofasha abo banyeshure kuja ku rugero rw'abandi muri urwo rurimi. Mu ntara ya Muyinga amwe mu mabarabara yo muri quartier Kibogoye na Kinyota yo mu gisagara ca Muyinga ngo yarononywe n'amazi ava mu mpangu z'abantu. Abajejwe intwaro bahamagarira abanyagihugu gukomeza nyabuna ingingo yo kwimba ibinogo bifata amazi ava mu mpangu mu kurindira ko amabarabara atunganywa neza nko mu bindi bisagara. Mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 6 Ndamukiza, ibitiba vy'inzuki indwi vy'ishirahamwe Club Ziradaha basanze vyuguruye, inzuki zari zirimwo nazo zapfuye. Bikaba vyari bisanzwe biri mu gikumba ca Paruwase Gitaramuka. Amatohoza yatanguye kugira ngo abagizi ba nabi bakoze ivyo bamenyekane kandi hamenyekane icishe izo nzuki.
iryo shirahamwe rikaba risigaranye ibitiba 12 vyonyene. Mu mvura yarayiguye ivanzemwo umuyaga mwinshi kuri uyu wa mbere muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza, ngo yarononye ibitari bike, imirima, amazu, amabarabara ndetse n'ikiraro cahuza imitumba ya Munanira na Kiziba caracitse. Abajejwe intwaro ubu bakaba bariko baratororokanya ivyononekaye. Imwe mu ntambamyi abigenga bategura amatuta y'imivyaro y'ibiti n'ivyamwa bahura nayo ngo harimwo kubura isoko ry'iyo mivyaro. Nawe urongoye igisata OBPE kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Gitega abasaba gutegura amatuta babanje kuraba ko bazoronka isoko n'ingene iyo soko izoba ingana. Userukira ishirahamwe Regideso mu ntara ya Rumonge ashikiriza ko ikiringo co gushika kwigenekerezo ya 15 ndamukiza iryo shirahamwe ryihaye ko rizoba ryashikanye amazi meza ku mutumba wa Mutambara muri komine Rumonge kizokubahirizwa, kubera ko ibikorwa ngo biriko biragenda neza kandi hariho no kwitanga kw'abanyagihugu mu kwimba umufurege bibafasha cane. Kubwa Apollinaire Habonimana arongoye zone Bigina iri muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba, w'ingeso yo guharika iragisibije kandi nguri mu bitera ingorane mu miryango, hatibagiwe ko ituma ubutunzi busesagurika kandi igashobora no gutuma hagwirirana indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Ni mu gihe abagabo babikora basiga abagore babo bakajabukana abakobwa kubarongorera mu gihugu kibanyi ca Tanzania, bamaze kuvyarana rimwe canke kabiri bagaca bagarukana, canke abandi bagabo baza bavuye mu zindi ntara aho basizeyo abakenyezi babo bagashika bubakana n'abandi mw'iyo komine. Mu kwezi kwa gatatu abamenyekanye ku mitumba 12 igize iyo zone bonabagera kuri 10. Mu ntara ya Muramvya komine Kiganda mu Gatabo wamaze indwi zirenga 2 atamuyaga nkuba bafise, ngo ivyo bikava ku cuma gikwiragiza umuyaga nkuba bita transformateur cagize ikibazo. Musitanteri w'iyo komine we amenyesha ko ico kibazo ishirahamwe Regideso ikizi kandi ko barindiriye kugitorera umuti. Urongoye quartier Shatanya iri mu gisagara ca Gitega, Eugene Manirakiza ashikiriza ko abantu baba muri iyo quartier batarashira ko amatara abonesha ku mabarabara ku mpangu zabo basabwa kuyashirako kandi bakayatsa bitarenze iyi ndwi nyene turimwo, kandi ngo hari umugwi wa komine Gitega uzoza kuraba ko vyakurikijwe hanyuma abatabikoze bahanwe. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.